Sangwa ikaze mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Kaze murano makuru mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha, agizwe n'ingingo nkuru zikwirikira. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buriko burakora ibishoboka byose kugira bugwanye indwara ya malaria. Nayo amakonti y'abakozi bagera ku 432 niyo yahagaritswe n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo abakozi n'akazi. Reka ndabaha ikaze mu kanya n'idonido ry'ano makuru. Ndasubiye kubaha ikaze kandi nkuko nari mpejeje kubamenyesha, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida buriko burakora ibishoboka byose kugira butuze indwara ya malaria ngo bukazobicisha no mu ncyasho zizohabwa abana. Kurikirana umushikiranganji w'amagara y'abantu Sylvie Nzeyimana. Uko umwaka utashe kwigenekerezo rya 2025 ndamukiza, Uburundi burifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya malaria. Uyu mwaka uwo munsi mpuzamakungu uzohimbazwa ku civugo kivuga kiti: twisunge ubuhinga bugezweho turandurane n'imizi indwara ya malaria. Ihimbazwa ry'uwo munsi nakaryo keza ko gusubira kwibukanya ko ari ngombwa ko dushira inguvu n'uburyo hamwe kugira turandurane n'imizi indwara ya malaria, isanzwe ariyo ndwara ya mbere isinzikaza cane amagara y'abene gihugu gusumba izindi ndwara, mbere bagashobora no kuhasiga ubuzima. Hani iwacu mu Burundi, mu ntumbero yo kurandurana n'imizi iyo ndwara, ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida bufadikanije n'abasanzwe babushigikira mu guteza imbere amagara y'abene gihugu buriko burakora ibishoboka byose kugira butuze malaria. Aha twovuga isekeza ryo gutanga imisegetera irimwe umuti wica imibu ku bene gihugu bose baba mu ntara 16 kuri 18 zigize igihugu cacu, ryakozwe muri Nyakanga mu mwaka uheze w'2022. Gupompa hakoreshejwe umuti wica imibu vyabereye mu turere tw'ubuvuzi twa Kiremba na Buye mu ntara ya Ngozi no mu turere tw'ubuvuzi twa Gashoho na Muyinga mu ntara ya Muyinga. Ico gikorwa kikaba cabaye muri Munyonyo mu mwaka uheze w'2022. Gutanga imisegetera ku bene gihugu bose bayikeneye biriko bibera mu karere k'ubuvuzi ka Ngozi mu ntara ya Ngozi no mu karere k'ubuvuzi ka Giteranyi mu ntara ya Muyinga. Ibikorwa vyo gutanga imisegetera ku bakenyezi bibungenze ico kimwe n'abana bahabwa urucanco rubakingira gasama ku mezi 18 birabandanya mu gihugu cose. Ibikorwa vyo gupima no kuvura ku buntu abene gihugu vyarakozwe ku mitumba yose yabonetse ko abantu benshi barwaye malaria kandi bizobandanya. Gupima no kuvura malaria ku mavuriro yose. Guhimiriza abene gihugu kwikingira iyo ndwara ya malaria. N'ibindi bikorwa biriko birategurwa kugira dushike kwihangiro ryo kurandurana n'imizi indwara ya malaria. Aha twovuga ko urucanco rukinga malaria ruzohabwa abana, ibikorwa bijanye bikaba biriko birategurwa. Ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida burasubiriye gutera akama bene gihugu bose ko bokwitwararika kwama bikingira indwara ya malaria mu kuryama mu musegetera urimwe umuti wica imibu imisi yose n'amajoro yose. Ikindi no kwitwararika kwivuza hakiri kare umuntu acumva ikimenyetso ca mbere ca malaria no gufata neza imiti nk'uko abavuzi babibabwiye. Ibirori vyo guhimbaza uwo munsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya malaria vyari bitegekanijwe ku igenekerezo rya 2025 ndamukiza, vyungururijwe kuri ndi sango. Igenekerezo n'ikibanza bizoberamwo bikazomenyeshwa hanyuma. Twisunge ubuhinga bugezweho turandurane n'imizi indwara ya malaria.
tubandanya n'ibijanye n'amagara y'abantu. Abakenyezi n'abana benshi baritaba Imana biturutse ku myotsi bakura ku maziko y'amashiga atatu bakunda kuba bakoresha. Ivyo bivugwa n'abahinga b'abashakashatsi bo muri kaminuza y'u Burundi. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu Hayimo Prospere niyo nkuru. Mu kiganiro kijanye n'ingorane zitegwa n'inkwi n'amakara bikoreshwa mu ngo zitandukanye mu Burundi, umwigisha wa kaminuza Professeur Louis Nahimana mu cigwa ciwe yerekanye ko abagore n'abana imiliyoni 4 bicwa n'umwotsi uva mu maziko ya kera agizwe n'amashika 3 buri mwaka. Kubwa Louis Nahimana kugira ngo ingaruka zijanye n'itituka ry'ibidukikije n'ingaruka ku magara y'abantu hokoreshwa amashiga canke imbabura zikozwe ku buryo zikoresha inkwi nkeya kandi zidavamwo umwotsi. Kujya gucanisha amashiga atatu baramaze kubona yuko bituma inkwi zigabanuka, biti babica ku murindi munini ya cyane. Icyokorwa nuko twova muri ayo mashiga aya maziko y'amashiga y'amabuye atatu tukaja tugakoresha amashiga ya kijambere. Ivyo rero ni ibintu bica muri politike, ni politike y'igihugu. Ubumenyi buriho ariko kugira ngo bushikire abantu bose ni politike ikomeye cyane. Kubera gukoresha amashiga atatu ya kera n'amakara byatumye ibiti bihahonera, kugira ngo Burundi busubire kwambara ibiti bikwiye hotegwa ibiti ku bice 38 n'ibice 12 kwijana by'u Burundi bwose, nkuko bivugwa na Professeur Jacques Nkengurutse, umwigisha akongera akaba umushakashatsi muri kaminuza y'u Burundi. Nayo hamwe abanyagihugu batokwirikiza impanuro zatanzwe nabo bahinga, ingaruka zoba mbi cyane kubidukikije nkuko bivugwa na Claver Sibomana, umuyobozi w'ikigo kijejwe ibinyabuzima ivyimeza hamwe n'ibikoreshwa ku isi. Ingaruka mbi nizo dusanzwe tubona muri kino gihe, kuko nibaza yuko mu mazi iminsi mwumva, mbere novuga ko bimaze igihe mwumva ingaruka mbi zerekeye konona ibidukikije, cyane cyane ngaha ivyerekeye ukurekura ivyuka bitera ugushuha kw'ikirere, ivyo bita réchauffement climatique. Ivyo vyuka rero bimwe bita gaz à effet de serre bikaba bituma habaho ihindagurika ry'ibihe, usanga hariho igihe c'imvura nyinshi igwa cyane canke uruzuba rwaka cyane. Amakonti y'abakozi bagera ku 132 niyo yahagaritswe n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo abakozi n'akazi. Ivyo bikaba byashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe ubwo bushikiranganji Deo Rusengwa Mihigo. Reka tumukurikire. Bivanye n'ingorane twabonye mu ihembwa ry'abakozi ba leta, twasanze imishahara y'abakozi bamwe yagiye kuri konte imwe. Kubera ico biramenyeshejwe abakozi ba leta ko ubushikiranganji mu byo bujejwe hari nk'abakozi n'akazi bwafashe ingingo yo guhagarika vy'imfatakibanza imishahara y'abakozi bamwe kugeza ubushikiranganji buronse umuco ukwiye. Igitigiri c'abakozi begwa n'iyo ngingo kingana n'432. Ubushikiranganji rero bukaba bumenyesheje ko abo bakozi bazokogwako n'iyo ngingo, ko boca bakwakwanya bakanyaruka mu buyobozi bukuru bw'akazi bw'abakozi ba leta bitwaje urupapuro rwerekana ko bari ku kazi, bakaza bazananye n'ikarata karangamuntu ibagenga, bagaca bazana n'urukaratasi rwerekana aho bahembekwa. Ni ukuvuga yuko twisunze
ibiharuro twagiye dutora mu mashini nyabwonko zikoreshwa mu guhemba abakozi ba leta bose, twarasanze ibintu bimwe bimwe dutegereza kugenda dutangira umuco kandi tukabishira habona. Icambere rero twahereye ko nico n'abantu bahembwa na leta ariko ugasanga ari benshi bahembegwa kuri banki imwe no kuri konte imwe, ariko turavye aba bantu bashika 132 byaraduteye impungenge, niko guca rero twiyumvira tuti reka duhagarike imishahara yabo agahembo ka kuno kwezi kwa kane maze tubasabe bihute baze. Twaramaze gutegura umugwi wo kubakira kugira ngo ivyo bintu bireke gutera amakenga. Ni iki rero twafatiye ko kugira ngo tukimenyekanishe. Hanyuma hari n'ibindi mu minsi iza nzongera ndabahamagare, ico ni cambere. Hari n'abandi bantu usanga nabo nyene bahembwa, ugasanga umuntu umwe yisubirije inshuro kabiri inshuro gatatu akagira matrikire imwe mugabo akagira amakonte menshi. Hari n'ikindi kigira gatatu naco nyene tuzosubira tugakorerako. Hari abantu tubona banditswe ngo bavutse mu 1900. Umuntu yavutse mu 1900 ubu yoba agikora muri ibi bihe turimo akaba gihembwa? Cyangwa ukaza ubona umuntu ngo yavutse mu 1930. Ivyo bintu ntibishoboka. Ibi rero bituma twibaza ko ikigega ca leta kizohahombokera, kuko aba bantu uko biri kose turabona ko asa n'amafaranga agenda ariko adasiguritse. Ariko umwanya umuco utaraboneka nawe twokwagiriza, nawe twota kwiryo bara, nawe twoshira imbere y'intahe. Dushimye yuko cogenda gikorwa gahoro gahoro, nta muzokubitwa n'intahe. Rero tuzoheza tumushengeza imbere ya leta, imbere y'inzego zibijejwe yuko azoba yarivye amafaranga y'igihugu. Hagiye kubakwa ikibuga kizokinirwamwo inkino zitandukanye muri quartier ya Ngagara, aho benshi bita kuri Isesinga. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu Peniera Kazemwa. Mu kiganiro abavugizi b'abashikiranganje bagiranye n'abamenyesha makuru, harimwo ikibazo kijanye n'ikibuga gisakaye cemerewe kubakirwa abakinyi b'inkino. Mu mwaka uheze w'ibihumbi 2022 umushikiranganje atwara ubwo bushikiranganje bw'ugwaruka inkino n'imico kama yashikirije ko hagomba hubakwe ikibuga gisakaye kizokwakira inkino za basket, volleyball na handball, mbere tukashobora kwakira n'inkino mpuzamakungu. Mbere haratangujwe n'ibikorwa byo kubaka ico kibuga, umushikiranganje ubwiwe niwe yabitanguje ivyo bikorwa, mugabo gushika ubu ntaca bandanije, ntaca kwirikiye. Ikibazo rero abakunzi b'inkino bibaza habaye iki, vyagenze gute, ko ataca kwirikiye, bimeze gute? Ico kibuga vyahereye aho mu majambo kizokubaka canke ntikizokubakwa. Ambassadeur Remy Barampama, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'inkino n'imico kama, yaragize ico kivuga ko ahavuga ko kigiye kubakwa vuba. Hatekanijwe kubakwa ikibuga ca kijambere kikazubakwa aho bita kuri Isesinga. Ico kibuga naco kikazoba kirimwo inkino basketball, volleyball, handball na judo. Kikazotangura kubakwa mu kwezi k'umunani. Ubushikiranganje buriko buritegura kugira ngo ibikorwa bitangure. Mwomenya ko ico ari kibazo kimwe mu byabajijwe n'abamenyesha makuru bari bitabiriye ico kiganiro cabereye mu ntara ya Cibitoki kuwa 24 Ndamukiza. Umudiho wa jazi nkurikiranwa neza uko bikwiye hano mu gihugu cy'u Burundi. Timi Nasor asanzwe yigisha uwo mudiho muri Marahaba, gahamagarira abaririmbyi kwitaho kuwiga kugira ngo baduze ubumenyi mu bijanye n'indirimbo. Reka tumukurikire. Umudiho wa jazz
n'umudiho novuga ko waje uturuka ino iwacu muri Afrika wari umudiho uvuzwa abirabura bita Americain igihe bako baratwagwa nk'inyagano babikoresha mu gucura intimba bayita Black Spirituals ni indirimbo bavuza baracura intimba kandi ugiye kureba bifitanye isano n'umuziki wo ngaha wumvirije inanga urumvamo jazz urumvamo blues nandi masire menshi muri Afrika gusa bo uretse ko baci bafata barawu developer bashiramo n'ukundi kuntu bavanga n'ikizungu mugabo jazz navuga ko ariyo nkomoko yaho muri Afrika benshi ntawo bijukiye benshi navuga ko bitayeho cyane andi masire bita ama afrobeat n'ama piano tugiye kuraba mu bakunze kumenyekana cyane abakucanga bakurikiranwa cyane usanga kenshi bitayeho ama afrobeat cyangwa ama piano n'andi masire nyine banakomenga asanga hagezweho ni bake cyane nabonye bakurikirana jazz akamaro gahari icambere nuko ushobora uramenya ugira ngo ujya muziki uvuze utegeza kuba uzi intuze langage universelle bita solfège donc ijya nyandiko yawo ukuntu bashobora gusoma muziki kenshi birafasha no kumenya cyane ushobora kurimba jazz simaza ko ari style kunanira kuko ucusha mu bundi buhinga bwinshi jazz ni style imwe ubuhinga buhanitse ku buryo umuntu ayiririmba bimworera no kuririmba nandi ma style utumwe no baha nuko bogerageza gukurikirana uwo mudiho bakurikirane bumve umudiho ukuntu kogwa n'ukuntu meze kugira ngo bishobore kubafasha kugira ngo bashobore kandi bashobore kuduza ubumenyi mu bijanye n'umuziki kuko iyo jazz bashobora kushira mu style zose zishoboka no mu style kindi bashobora kushiramwo nk'akarorero nk'indimbo je nzoririmba ni indirimbo ziri tradi moderne mugabo tuzoshiramo jazz indani kugira ngo jazz yumvikanemwo yuko ishobora kuja no mu midiho yiwacu bigakunda kandi bikaryoha rero ndabatumi baze bavyumvirize mve ko bishoboka bumve ko vyose bikunda nzovuza tradi moderne mugabo irimwo jazz indani tubandanirize amakuru yacu mu gisata c'inkino tukaba tuyakesha mugenzi wacu Chile Boris Ingabire. Umuhinga mu byo kubaka imisezero ya kijambere ku bibuga tapi synthetique yitwa Betan Cyril Lilian yarangije urugendo rwiwe mu Burundi aho yari yaje na cyane kwirabira ingene ibikorwa byogenda byo gushiraho umusezero wa kijambere ku kibuga Intwari. Uwo muhinga wa FIFA akaba yabanje kugendera ikibuga Intwari avugana n'abariko barubaka ico kibuga mbere arabereka ingene bizogenda uburinganire n'ibindi bizokwisungwa mu gushiraho uwo musezero wa kijambere. Mu nyuma umuhinga wa FIFA akaba yaciye abonana na Mustafa Samugabo ucegera ca kabiri c'uburongoye ishami ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB nawe asanzwe ari umuhinga mu byo gushiraho umusezero wa kijambere kugira amuhereze ibyo bashyitseko n'abubatsi b'ikibuga. Tubibutse ko ibikorwa byo kubaka ikibuga Intwari byo byagendewe kandi mu mezi aheze n'undi muhinga wa FIFA ajejwe iby'inyubako Benjamin Van Brink. Abo bahinga bose ngo n'ubu babandanya bavugana n'abahinga b'abarundi ingene ibikorwa biriko biragenda mu ntumbero yuko ikibuga Intwari coba ikibuga gikwije ivyangombwa vyose. Imigwi ibiri y'abigeme y'abadashikana imyaka 18 ndetse n'abadashikana imyaka 20 kurande rw'abigeme mu mupira w'amaboko handball baserukiye Uburundi mu nkino za IHF Challenge Trophy Zone 5. Abadashikana imyaka 18 babandanya bitwara neza. Ni muri izo nkino ziko zibera mu gihugu ca Tanzania aho Uburundi kuruno wa kane bwatsinze umugwi wa Somali manota 40 kw'inota rimwe. Abo bigema kabaci babandanya mu gice ca kabiri gishira ico nyuma c'iryo higano. Inyuma y'indwi 26 mwiganwa y'umupira w'amaguru mu Burundi Premier League umusatirizi wa Magalang Boys Girumugisha Jean Claude nihoza imbere mu bakinyi bafise ibitsindo vyinshi muri iryo higanwa afise ibitsindo bigera kuri 15. Nayimana Shassir yahora akinira umugwa Bumamuru FC ndetse bunyakinira umugwa Bandari FC mu gihugu ca Kenya aza mu kibanza ca kabiri afise ibitsindo 13 akanganya na mugenzi we akinira umugwa Bumamuru FC Nkurunziza Alfred Peter afise ibitsindo 13 ndetse bakanganya n'uwitwaga kwaye Lerna zanzokinira umugwa Flambeau du Centre. Vyamungu Raoul asanzokinira umugwa Message Ngozi umukinyi wa kera wa Bumamuru akafise ibitsindo bigera kuri 11. Akaba ari no kuri iyo nkuru yacu isozereye ano makuru
ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana ariko kuba dufatiye hagati banze ndabasubiriremwo ingingo nkuru zari zigize ano makuru. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no gurwanya ikiza sida buriko burakora ibishoboka byose kugira bugwanye indwara ya malaria. Nayo amakoni y'abakozi bagera ku 132 niyo yahagaritswe n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo abakozi n'akazi. Reka nongere ndabashimire kandi shimire bagenzanje bakoze ibishoboka byose kugira ano makuru abashikire. Ndabipfurize kubandanya mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi. Imana ibahezagire.